Ive tujya mu rukino ku munsi w'ejo Alisise n'ubundi ashiraho amaelema yiwe nyene afise nyene bamufasha kugira ngo arabigereye ashobora kubandanya neza ero kare kuko objectif nkuko Sadio Mane yabivuze imbere y'urukino ku munsi w'ejo ati twe tujega turabizi yuko bitaza kuba byoroshe ariko ico ducira imbere twege n'itsinzi gutsinda ntabyo baje bazi ku munsi w'ejo rero habuziki ku ruhande rw'abanyasenegal ko effectif ni yindi nyene Rivyo bari bafise Sheikh Yateka hagati kuko amativisi atanakina abakiyi bari bari bose nibaza yuko yari yagize ibihinduka nyinshi cyane yari yahoze yiwe itabuja cyane habuziki ku ruhande rw'abanyasenegal kwica match yakiga ko banatsinze hakiri kare wo ku munota wa kare nera ko urukino rwa mbere rwa 8e de finale wari rubonetsemo igitsindo hakiri kare ibindi bitsindo ngende udabire kuva witse de finale zitangura ibitsindo swati biza igice cyabe cyaheze mu minota ya hafi bagarutse muri deuxième période cyangwa bikaza mu nyuma cyangwa bakabandanya bati hobi kusi wejo ino equipe ya Senegal na Runga yinjira neza cyane igitsindo cyabe hakiri kare bibura yuko babandanya bogeza no kwica match nkuko bakoze kubivuga Dorcas umfashe gato kugira ngo ndabisobanure kugira tugende muri physionomie ya match abantu babisobanukiwe reka ndabihere kuri situation yino ya zino equipe zibiri ubwa mbere bwo match mu byayikomeje uraze ni imwe mu match yararindiriwe n'abantu benshi cyane mu byakomeje iriya match Dorcas nuko hariho equipe imwe yitwa Senegal ifise igikombe cya kane siko hanyuma ikaba na equipe yavuye mu matsinda igaragaza by'ukuri ko ni twebwe dufise igikombe cya kane tunasubiye inyuma Senegal benshi muri ino myaka kuva batwaye igikombe cya kane bayikonsidera comme la meilleure équipe africaine ubundi yageze muri rukiro rwo ku munsi w'ejo imaze ingiro 15 zose idatakaza muri kane bon ibyo bibiri rero ibyo bintu bibiri byatuma Senegal abantu bayibona muri iyo shusho noneho Senegal yaje gukina na Cote d'Ivoire dufatiye kuri no competition naho ari equipe itatakaje rukino na rumwe canke urunganye mu mafaze de poule urumva ifise amanota 9 kuri 9 iyo ni Senegal katubanze tuyibeko Cote d'Ivoire nayo ni igihugu gikomeye avec des anciens joueurs bazwi bakomeye bayikiniye bagiye baca amakanda yaba bari mu kibugu no munsi turavuga ba Kolo Touré ba Didier Drogba n'abandi benshi ariko iki gihugu yari pays organisateur nico gihugu kiriko kirakira no mahiganwa ya kane iyo ni situation yande ya Cote d'Ivoire ariko Cote d'Ivoire twarayibonye mu matsinda Dorcas yatsinze urukino rumwe itsindwa match zibiri yatanguye itsindwa nande yaratsinze match yabo ya ego ndetse ajya atatu Nigeria yari yatanguye kwatsinda kuri Nigeria yabatsinze kimwe ku busa baca batsindwa na Guinea Equatoriale ibitsindo bine ibyo sindi bubigaruke ko ibya Guinea Equatoriale yabagiriye twabivuze ko byinshi abantu babibonye none ukira mu ntarazi yuko karagaca mutwe nyene kuri Cote d'Ivoire bon baragenda izindi nkino ziraba ibiharuro byari byinshi batombora itike y'umuntu yitwa umumeyere perda inyuma y'imisi ngaho ribugana kibuga bituganirira ko batombora Maroc batsindira Zambia ironka n'inota yari bugende mu mwanya wabo baba bari qualifié mu gice cya kangahe c'8 gishiri cyane ariko kubera ko uwabaye wa mbere atombora uwitwaye nabi bica birashika burya uwitwaye nabi cyane mu mapuro yagiye guhura n'uwitwaye neza cyane mu matsinda bica bivyara urukino rwa Senegal na Cote d'Ivoire finale à valeur nk'uko twayivuga rero avant match abantu benshi babona bati ni nk'uko kibuga yabivuze yavuze ati wari umunezero kubona Cote d'Ivoire yikarifiye ariko ubona ko mu banya Cote d'Ivoire n'umunezero uri limité donc babona kumengo bakuyeho ikintu kivuga ngo twateguye irushanwa Imana idukijije kutavamwo muri ntuza muri tour ya mbere ariko naho turenga tugatombora Senegal nta kundi reka tugende kubwo na Senegal mugabo tutaviriyemo hehe mu matsinda wabona ko ari cyo biteze ku bantu benshi ku babetinze bo bishingira intahe
twese mu mitwe yacu twari tubona yuko Senegal iri favori. Benshi babona kume ngo obligatoirement Senegal ije gutsinda umugwi wa Cote d'Ivoire, sauf abantu bisigarije ikintu kivuga ngo hariyo abantu Dorcas, hariyo abasisanguzi benshi bavuze bati mwibuke yuko kino gihugu kuba carokotse kiri muhira ako naka avantage kambere psychologique kuko bakubwira ririya joro kibuga yatubwiye baraye bariruka ziriye n'inguvu zagarutse mu bafana nk'ikindi gitoro banyoye cyo kuvuga ngo kiraba pushinga kugira gushigikira equipe nationale ya none ino Senegal ni bamino Cote d'Ivoire ni equipe yirukanye umumenyereza bugi Jean-Louis Gasset hanyuma baca bamusubiriza abaje nk'imfata kibanza Faye hamwe na Guidemel. Aba n'abana b'igihugu doke n'abantu barabira inyuma kuri zijya match zitatu biroroshe cyane Dorcas ko babona bati buri ikibazo cyari nabo mbona barabangutse kukibona, ariko ikintu cyahindutse kuri Cote d'Ivoire ni ikintu bari biteze. Niko nakubwira ntabaha amahirwe Cote d'Ivoire, bavuga bati ino ekipe ya Cote d'Ivoire kwibara yaza yarakoreye abene gihugu bimwe byo kuvuga ngo bariko batsindwa kuri pression bijya byavuyeho. Narigeze kubivuga nti Cote d'Ivoire ishobora kuzoza ivuga iti mafu kupani kupona, ariko maramara twaramaramaye ari gukubitwa, twabonye ko dushobora gukubitwa, ivyo byose twarabibonye biri ngaho. Ubu naca tukicera na kare nyimba twarakubiswe na Guinea Equatoriale nitwatsindwa na Senegal ntawuza kudutwenga. Urumva bati reka rero twebwe twaratwenzwe bikwiye reka twiyahure rero aho bigarukira buriye Cote d'Ivoire nyimba babonye yakiniye kwiyahura, reka twinjire muri match rero siko ngombye gusasira uko kuntu situation iyo situation bagiye gukina barimo. Nabonye equipe ya Senegal iza nka equipe yiteguriye kuza gutsinda match kandi isa no kumengo ijya ADN yabo barayifise nikimenyamenya baronka igitsinda ku munota wa kane. Mupira kumfuruka Sadio Mane yahindukira rimwe tanga centre ku gikiriza cha Habib Diallo muhungara kontra mupira shirayo guhera ku munota wa kane Dorcas gushika igice ca mbere kigiye kurangira equipe ya Cote d'Ivoire ya maîtrise urukino. Urumva ya maîtrise urukino irafata irarusha neza yaba muri possession yaba muri en terme d'intensité kwitanga determination kuba mu rukino ibintu byose, donc réussite mu buryo bwa tactique no kugira nabonye baye birusha Senegal. Ikintu bari basigaye babura wabona ko abantu baje biteguriye ngo turaba determine turagira iyo concentration turashiramwe inguvu ariko dupfume dutsindwa. Ivyo twavyeretse abanya-Cote d'Ivoire kuko ivyo nubwo badomina match wabona ntibakrea hari ahantu batagera nta occasion ziri franc baronka, ahubwo ku rundi ruhande wabona Cote d'Ivoire yo bambe Senegal ironse n'umupira niyo yashobora kugenda ukabona irabajuragije. Hanyuma igice ca mbere kirangiye ica kabiri kuri Cote d'Ivoire aho byagiye gutandukanira sinzi jambo bavuganye hariya, ariko ubona yuko Cote d'Ivoire bagiye muri vestiaire bavuga ati nubwo ari kimwe kubuza dufatiye ku byo duhejeje gukina imbere ya Senegal bwa bundi birashoboka ko tugenda tukarondera n'igitsindo. Aho igice ca kabiri catandukaniye n'icya mbere kuri Cote d'Ivoire nuko Cote d'Ivoire bwa kabiri yaje ikina neza kwa kundi nyene yongereza inguvu idomina, ahubwo icitangura no gucrea ama occasion ivyo tutabonye mu gice ca kabiri. Donc uko match yagenda yigigwa imbere niko babona bati bwa bundi twibagira ivyatubayeko turabona natwe ko dufise ubwiza bwo kuza guhagara imbere ya Senegal tukayitsinda. Wavuze rero aba ba Faye abakinyi batanguje urabona ko bagombye kuko baba equipe iri jeune na ego kuronde kwa gugabo yitwa Berse Faye gira yagerageje kwerekana yuko abakosa Jean-Louis Gasset yakora peut-être ntibaratumvikana ko ugerageje kuraba nk'igiro zitatu zose abatsinda rigeze akoresha Serge Aurier
exactement nawe ari mu beza baranze match mubeza baranze ku munsi w'ejo. Iki kintu gisiza gusigura iki ku munya Cote d'Ivoire mu gihe bano bagabo yaba Serge Aurier muri lateral droit wa Cote d'Ivoire ntiyakoresheje muri izo nkino zitatu batakaje. Jean Michel Seri ntiyari aribwo, Max Gradel ntiyari aribwo, aba n'abakadre mu abo n'abatanguye. Ongera ko rero akazi ka Nicolas Pepe n'uwitwa aba bantu rero ico basobanuye n'igiki Dorcas, ahubwo baje gushimangira ya manque d'experience y'abakinyi ba Cote d'Ivoire bakoreshejwe muri ziriya match zitatu, kuko baraharura bagasanga nta numwe afise selection zibiri atari uyu Seko Fofana wenyine. Seko Fofana peut-être na Seko Fofana muri kane yiwe ya mbere niyo ya mbere, ahubwo muri bariya uwo bavuga ugasanga arafise na selection nk'iya mu batangura bari bake cyane. Ukabona rero bariya bana ntaho bari butandukaniye n'iriya pression yo gukinira muhira, kandi baragihugu citwa ngo uko bigenda kose turi Cote d'Ivoire dukinira muhira dutegezwa kuba mu bantu barondera igikombe. None uri kugituma abantu ata experience bafise, abantu ata kintu na kimwe bariko bugufasha, abantu bategezwa kujugumira donc. Nico rero cerekana impamvu Serge Aurier, impamvu Max Alain Gradel, Jean Michel Seri na remplacement z'uwitwa Nicolas Pepe witwa Sebastien Aller arinjira. Sebastien Aller nawe twabonye akazi yakoze, ariko cyane kino kigabo cyaciye muri Barcelona cyitwa Franck Kessi yinjiye ahindura ibintu. Donc mu bibazo rero bamwe bavuga muri Cote d'Ivoire harimo ikintu cyo kuvuga ngo kuzana equilibre muri mediane, kuko babona yuko abakinyi batangura muri Cote d'Ivoire bafise profil imwe, hageze mu buryo bwo kuvuga ngo kudugana imipira ku roli ya attaque na mediane ugasanga nikibazo. Iki kiraro gikura imipira muri mediane kiyizana muri attaque ugasanga nikibazo. Ico kintu rero ejo ubona bajya abagabo ko bacize baracicarira kabisa, bavuga ati hino tugiye gukina na Cote d'Ivoire, bambe na Senegal ifise hagati abakinyi nk'aba kana Lamine Camara, aba ba Pape uyu mugabo yitwa Pape Matar Sarr, abakinyi beza cyane iburaya, ariko baje Dorcas barereka ukuntu intama yambagwa umugwi wa Senegal iratanga. Donc Senegal yasigariye muri vya bindi vyuko turiko dukina na Cote d'Ivoire, yerekanye ko idakomeye bayakiruko, bumva yuko nubundi nabo bari buze bayitsinde byoroshe, bayobegwa bananigwa kwiyangaja, kuko en terme d'engagement wabona ko Cote d'Ivoire yabarushije by'ukuri. Abantu bose Senegal wabona ko ibintu nyene bari gushika ku munota wa nyuma, ariko kandi Senegal nabonye n'uwitwa uyo ntuzenya ahubwo yitwa Lilian Gatune niwe yavuze ati sinzi ko wibuka occasion uwitwa uyu aca ku ruhande twamye tuvuga umwe bakora ikosa rya penalty rya Senegal, Ismaila Sarr, hariho umupira yahindukiye imbere ya surface, aha pasi nziza cyane Sadio Mane ahusha umupira. Nagiye numva Gatuna avuga ati bahejeje guhusha occasion de tuer le match. Yari occasion yo seconde wa nyuma baje wigeze gukoresha terme ngo kwica match nawe yayikoresheje iyo terme ngo nyene baheje ati iki kintu bashaka kucicuza ko iyi yari occasion yo kwica match, kuko yari occasion yo gushiramwo bibiri kubusa kuri equipe yitanze kuri equipe yagerageje gukina uko ishoboye kose, kuri equipe yagerageje ibyabo byose. Iyo bamaze kugishamwe rimwe ukabashiramwe ca kabiri ubaciye intege baca bumva ko match irangiye, ariko kubahusha igitsina nka kiriya Dorcas nukubagarukana muri mama nukubumvisha ko bigishoboka. Niyo mpamvu Cote d'Ivoire gushika ku munota wa 93 baronkiriya penalty babona yuko bigishoboka, bari bafise iyo motivation umufana yabasunika, bari motive, bari donc kuko minota yatera imbere par rapport iri ya Senegal baje batinya, babonye yuko bishoboka kandi birangira berekanye ko bishoboka. Hanyuma ikindi kintu nosozerera Dorcas, equipe yitwa Cote d'Ivoire iyigombo igitsindo ku munota wa 60, kuko iri ya penalty yagiye kwinjira ku munota wa 60 bambe wa 86. Iyo ugombo igitsindo ku munota wa 86 kandi uri equipe yitwa kwitahabwa amahigwe, benshi baje yuko baje Senegal yajize ngwije gutsinda byoroshe, none ukakigomba mugaheze minota 90 munganya kimwe kukinda atawabiziga muja muri prolongation, equipe ifise morale ari mwebwe.
kandi iriya nayo iba yacitse intege. Niyo mpamvu ugiye kuraba no muri séance de tirobi mu bageze mu mapenalty ekipe yari pose yari Cote d'Ivoire kuko yavuga ngo twe dushitse ngata n'ibyo twaziga, twebwe twari tuzi ko dutsindirwa muri 90 minutes. Ibyo tumaze gukora nta munya Cote d'Ivoire n'umwe aza kubidutukira nitwatsindirwa mu mapenalty. Ibyo byatumye bobo baja mu mapenalty batekanye cyane kurusha Senegal. Yo yavuga ngo twe twizeye intsinzi muri 90 minutes, twaje bose batuninaza yuko dukomeye imbere ya Cote d'Ivoire tuyitsinda nka bitatu nk'ibyo twatsinze Cameroon. Ariko ibira dukomeranye prolongation zirance be agezaho dushika muri tirobi aho abari 50-50. Cote d'Ivoire yagiye muri penalty itekanye kurusha Senegal yari imaze kugira iyo pression yukumva yuko intsinzi basigaranye batakifise mu minwe. Nuko ubusesanguzi bwa Yves muri urukino rutari rusanzwe ijoro ryabaye rirerire cyane ku Yves hariya muri ya Musukro aho bari kwarakinira match abanya Cote d'Ivoire baraye baratamba baraye barasirikira baraye bararirimba ba hymne national byari bikaze gose. Amajambo rero ya Frank Kessié ku busi wejo yaraye urabona nkaho sinakurikiranye interview ya Frank Kessié mugabo upuye kubivuga nka interview ya Frank Kessié ibitegezwa gutandukana n'imwe yakagahungu ka Crepedia itegezwa kubirimwe akantu nyene kukwiyemera. Ati mu gihe usotse mu rukino hakujya twasotse bwo gwagire Equatoriale tubaye tabase y'abakuzi ba devant notre public dans le stade qui porte le nom du président. C'est là qu'on a senti cette humiliation et cette frustration. C'est comme si on était les vendus de la nation. Urumva mu gihe usotse mu rukino hakujya batwabonye batsindwa zibara buyoka imbere y'abakuzi babo ku kibuga citiriwe umukuru w'igihugu Ufwetubwanye mu bisanzwe niwe gwa gasore wabo. Niwe mu president wabo wa mbere mugabo kandi niwe yatanze independence muri Cote d'Ivoire. Urumva yuko usuzuguwe kandi urumva yuko ushavuye cyane. Nguko tuba dufashwe yuko turi abantu twagurishije igihugu les vendus de la nation. Tuba twagurishije igihugu twagitanga ku banyamahanga. Après le match du Maroc, on a été repêché. On va dire qu'on a sigura, on a été repêché bivanye na victoire ya Maroc. Bararokera akaryo. Je crois qu'on avait pris rien à perdre, nivyo wavuze. Wowe gutwegwa bari baratwezwe bikwiye. Ntaco bari bakicera ati kabambaye turakira ivyo dushoboye ariko babone yuko twitanze. Je crois qu'on avait pris rien à perdre. Comme on dit, un revenant ne peut pas avoir peur. Revenant kuba uraviriye mu cobo. Asoni tena abagifise abati none n'ubundi nabaza kuba ahantu habi cyane none isoni ziki deja raratwezwe barataye baraciye kwa bate ntaco ncera urumva twaje muri ubwo buryo. Les critiques c'est normal, je fais partie des anciens. Je dois recevoir les critiques pour pouvoir protéger les plus jeunes. Donc je les accepte pour nous permettre de travailler, d'aller et d'aller le plus loin possible. Critique rero ku ruhande rwiwe mu mupira w'amaguru hari santima zibiri zishobora kwinfluensa resulta. Ni bibi cyane iyo umuntu agiye gukina afise santima avuga ngo ndagowe n'intatsindiye match kwishira ko press ni uburi kuri press. Ariko kandi ni navyiza cyane ku muntu agenda avuga ati mafu tutsinze niho abantu bona tangara. Uyo muntu agenda